Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye aherereye n'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije kuri uyu wa kabiri kw'igenekezo rya 21/02/2025 aho uri hose turaguhaye kaze n'umwanya w'amakuru rero udakwiye gucikwa tugiye kugaruka ko biriko birabera imbere muri CNDD FDD benshi bati ibere ryayaze abandi bati ingoma zoba zahinduye imirisho muti vyifashe gute Reverien Ndikuriyo imbere yo kurangiza ikiringo ciwe birategekanijwe ko kwigenekerezo rya 2025 uku kwezi turimwo no kuvuga ko hariko harabura iminsi ine manda yiwe yo kuba umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD izoba iheze. Abenshi rero bakaba baratanguye no kunuganuga amazina y'abantu bakomeye cane bashaka kumusubirira ndetse bikaba biri mu nteguro. Benshi bakavuga bati ikoraniro kaminuza rizoba ubu noneho azaba ari rurangiza kazoba ari gaheza. Izo ni imvugo za bamwe mu bagumyabanga. Hari amakuru menshi ari mu nyandiko ziriko ziratorwa n'ubu ngubu ziyamiriza ibyo zita ubunyabwoko canke nkonyababo. Amajambo arimwe arakomeye aho nk'akarori mbonera kure zivuga ko zidakeneye kubandanya ziringuka mu ntambara muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ariko kandi hari n'urundi rwandiko ruriko ruratangwa ruburira President Ndayishimiye ku manama yoba ariko arakoreshwa mu kinyagera mu gihugu cose, amanama yoba ateguza abagumyabanga ko bagiye kwikura ko President Varisito Ndayishimiye. Urwandiko rwahereye mu manama bamaze imisi mu Kirundo na Ngozi akavugwa n'indongozi zayakoresheje. Urwo rwandiko rukavuga ko kwikoranira kaminuza rya CNDD-FDD ryari kubera Igitega mu mwaka uheze inyuma y'igikorane giherutse. Rukaba rwemeza ko hariho n'ivyo President Ndayishimiye yari yateguye abo yabibwiye baramwankira. Urwandiko rukavuga ko Ndayishimiye atagiye kinini asigaje ku butegetsi. Muti ivyo bavyifashe gute noneho? Intambara irabandanya hagati ya Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Imbere yo gukurwa ibintu vyoba bikomeye cane aho muri uwo mugambwe. Hari ibimenyetso byinshi vyerekana icuka kibi mu ndongozi zo hejuru muri no minsi. Hariho n'ivyerekana ko Varisito Ndayishimiye sawo n'uri wenyine. Abategetsi benshi baridogira umukenyezi we bagiriza ko yiha ububasha adafise, bakaba basigaye hari n'abategetsi biruhutse bagize Imana bagakurwa hafi y'umukuru w'igihugu. Bamwegereho baramwagiza rwose ko adahanurwa, ko yiyemeza ko azi vyose, ko yiyemeza ko azi ubwenge wenyine kandi amara amazi abafasha biwe. Umukuru w'igihugu akaba asigaye ngafata n'ijambo bamwegera imitima igahagarara, aho mu minsi iheze yoba yarashikirije ngivyo kunywa urumogi. Abantu benshi rero bakaba barabinenze cane. Ibihuha rero muri CNDD-FDD birabandanya kuba byinshi kuko hari ibitegurwa n'ubutegetsi bwonyene, hariho n'ibindi bivuga ko indyane zihari. Nico biba bisigura umenya ko indyane zikomeye abategetsi batanguye kuzibeshuza ni abategetsi batanguye kubivuga ko ndetse bigasa naho bariko baravuguruzanya. Ndikuriyo na Ndayishimiye rwo bari urukino ruriko rurabandanya. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ririmirije nk'uko rero binugwanugwa biravugwa ko Reverien Ndikuriyo ashobora gusubirirwa n'umujenerali akomeye cane kuko aheruce no kuba yarakuwe mu banga y'igisirikare agasubizwa mu buzima busanzwe. Naho Ndayishimiye akaba yifuza kwikura ko Reverien Ndikuriyo babikurikirana hafi bavuga ko Ndikuriyo nawe atari umwana bahindukiza uko bashatse. Mu masaha ari imbere rero no mu minsi iri imbere tuzomenya uzotahana intsinzi. Benshi bati ico dutegereje no kubona CNDD-FDD mu biganza bishasha. Etse ibi vyoba bizoshoboka? Inyurane rya Ndikuriyo na Ndayishimiye rikorwa mu rwego n'uruyeri rwinshi, nta numwe muri yigera avuga ko adashigikiye uwundi. Akarorero muri 2023 Ndikuriyo yabandanije kwerekana stadatinya kwemanga kari mwirage rya Nkurunziza. Benshi bakaba baratangaye muri Mukakaro aho yatunganye higanwa yise Nkurunziza Cup misi mike inyuma y'irindi ryitwirirwa umukuru w'igihugu Coupe du Président. Higanwa rya Nkurunziza Cup yarihaye igihagararo gisumbi rya Coupe du Président, naho ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitabira iryo higanwa. Iyo ni nka Message FC yabwikira umuryango umuhisi President Nkurunziza na Bomamaro FC ya Gervais Ndirakobuca. Muri 2023 kandi Reverien Ndikuriyo yarerekanye ingufu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu akayajamo mu myambaro isa n'igisirikare. President nawe rero ntiyativye kwerekana ko ari wafise ijambo rya nyuma. Myambaro ya Ndikuriyo yarabujijwe icese, y'amanama y'ijoro yarakuweho. Mu nzego nkuru z'umugambwe Ndayishimiye yarashoboye no kugena bamwe muri basoma mbike biwe mu ntango za 2024
rero hasubiye kuboneka imvugo isa n'iyitandukanye abo bagabo babiri, aho Ndayishimiye yadukana imvugo y'uwugira aje mu ntambara n'u Rwanda, naho Reverien Ndikuriyo akaboneka asa n'usukamwo mabisi. Ivyo rero ntivyari bimenyerewe, we akaba yarashize imbere ibiganiro hagati y'ibihugu, akaba ariko yashikirije kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ryiwe. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugaraga iturumbe k'imbibe zose z'u Burundi buhana n'u Rwanda. Ifungwa rya General Bunyoni n'ihungabana ry'abamwegereye byaragabanije inguvu n'amanyama y'abumwiragi rya Nkurunziza. Ingingo rihindura amafaranga ibipapuro yakozwe muri 2023 kuri bo nirwo ruhande. Mu gihe Ndikuriyo rero yari yeretse ibihangange bimwe bimwe biracisha amafaranga kuri konti y'umugambwe, Perezida Ndayishimiye yoba yatanze n'intego yo konti hagarikwa. Uko niko rero atanduru bavugije bano bagabo bacungana kandi bakananyinyurana. Muri 2023 bikaboneka ko Ndayishimiye ari we yinjije n'ibitsindo byinshi kurusha Ndikuriyo. 2024 abenshi bari biteze ko hagiye kuba akamaramaka. Munywanyi wa CNDD-FDD mu gihugu ca Korea niwe yagize ati ukabona muri kongere yimirije Ndayishimiye yashoboye gukura Ndikuriyo, uracumenya ko Ndayishimiye yagiye gutwara Burundi imyaka myinshi cyane, ariko ukabona biramunaniye kumukura, ucumenya ko n'ikiringo ca kiyo arashobora kukibura. Bivuze ko Varisito Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo ubu noneho bahanganye cyane kandi ibintu bikomeye cyane mu gihe habura iminsi ine kugira ngo ikoraniro kaminuza ribe. Uwo munyamahanga rero akaba ari no umunywanyi wa CNDD-FDD, akaba makungu yanongeye avuga ko abayoboke ba Ndayishimiye basanzwe batinya Ndikuriyo kubera ukuntu yapanze imbonera n'ingene yamenye kwiyegereza abasirikare, ko Ndikuriyo akurwa canke adakurwa nta nkenga ko babipfunze so mu karwi gatoya nk'uko vyama bigenda mu CNDD-FDD. Mu nama bose rero abandi baraza guhezagira ivyo bazoba babazaniye. Ico bikoze kiringo ca Reverien Ndikuriyo co kurongora umugambwe rero ntikirarangira, kumukura si n'ingingo yoroshe, ni ruhande y'ingene asanzwe yari ikomeje mu gupanga gutwara umugambwe mu ntara n'amakomine. Ndikuriyo yaranakoze n'ingendo nyinshi cane hanze, akaba afise n'imigenderanire myiza n'abatwara imigambwe icuditse na CNDD-FDD nka CCM muri Tanzania na ANC muri Afurika y'Epfo. Rero bikaba bimufasha no gukomera, ariko bikongera bigatera ubwoba Ndayishimiye kuko baca bamera nk'inkuba zibiri mu gicu kimwe. Mugumyabanga wo muri CNDD-FDD aba hanze y'igihugu akavuga ko kugeza ubu Ndayishimiye atarashobora gushiraho mu rwiwe utwara, kuko umwe mu baserukira n'ibihugu byabo mu Burundi nawe yagize umwiheza agira ati nyuma y'imyaka 3 ishika kuri 4 ku butegetsi Varisito Ndayishimiye byaramunaniye gukora mu rwiwe utwara igihugu. Leta yiwe nimwe mu mareta ya mbere ajegajega Burundi bumaze kuronka, nta kintu kinini leta yiwe ishoboye n'ibibazo no murengera mu gihe leta iragira inyishu. Turazi ko Ndayishimiye yifuza guhindura leta vuba, ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta bantu biwe afise vy'ukuri. Reverien Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka kamusuzugura. Kugeza ubu Ndayishimiye vyaramunaniye kumuhasha. Funga Bunyoni nta mpinduka iboneka vyashoboye kuzana. Kugeza ubu CNDD-FDD baracagaye mu turwi tw'imihingo bavamwo, nubwo Nkurunziza yabisize. Utwo turwi rero nta nguvu Ndayishimiye dufise ko, naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi nta kinini ngashobora guhindura kugeza ubu. Mu gihe hasigaje imyaka shika kuri 2 gusa ku butegetsi, turibaza nimba azomenya kuyikoresha neza ngo agire ico ahinduye. Bizere ko Ndayishimiye yoshobora kwivyukiranya kuri rino rw'amenero kaminuza ryimirije kugira ngo aho intera nshasha ubutegetsi bwe mu myaka 3 iri imbere. Kuvuga ko ari umwaka 2025, 2026 hamwe no 2027. Turaza kuronka inicu rero mu minsi 4 isigaye, tumenye niba Reverien Ndikuriyo arigiye kubandanya twara umugambwe wa CNDD-FDD canke awukurwemwo nk'umurongozi, akibazwa rero n'ikibanza gishasha ashobora guhabwa mu gihe iyo batakiri umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Tunababwira ko kandi bihanganye byatagwa ari 6 none hasigaye 2 gusa. Ninda zokurikira haribazwa byinshi. Aho CNDD-FDD ashikira ubutegetsi muri 2005, ubutegetsi bwaye mu minwe y'abagabo 6, niko hariho n'inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka by'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, General Adolphe Nshimirimana, General Guillaume Bunyoni, General Varisito Ndayishimiye na General Silas Ntogurirwa. Inyuma y'imyaka 2, umwe muri bo ni Hussein Rajabu yarakuwe mbere arahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho yamaze imyaka 7. Muri ntwarane 2015 Hussein Rajabu yaratorotse ibohero arahunga mu mahanga arabandanya urugamba rwa politike. Kuva muri 2019 ntawuzi neza amakuru yiwe. Mu ipeza ry'u Burundi bemeza ko bamwishe, abanywanyi be bakemeza ko akiriho imyaka 4 ikabiheze atavuze.
imyaka ishika kuri 6 akabiheze atavuze mbere yuko abogozwa rero Hussein Rajab yavuga ko asigaye afite ububasha busumba bw'umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 10 rero aba mu butegetsi General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe, nta muco urigera unatangwa ku rupfu rwiwe. Bari bafise ico bazi, bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ivyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane yerekana ko urupfu rwiwe rwafatikanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nibinyegezwa rinakomeye cane imbere yuko yagandagurwa Adolphe Nshimirimana niwe wenyene yarasigaye ashobora kubaho ku mukuru w'igihugu, ariho nubwo bakuru bo yarashaka ko n'umukenyezi warongora inama nshinga amateka ivyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu agize ikimushikira. Nyuma y'imyaka 15 Petero Nkurunziza yarasandavye, ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka, nta n'ikindi cakozwe kijaye no kumenya icatumye uhagarara. Vyabaye mu gihe rero hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishuriye itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza yamaho n'ivyari gutuma agumana ijambo rinini. Yaravuye ku butegetsi mbere agahava arengera umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 18 arengeye mu Bunyoni akaba avuga ko yaturutse, ariko kandi mu nyuma akaba yaraje gufungwa. Bikaba hari amakuru menshi rero yavuga ko Alain Guillaume Bunyoni yarashobora kwicwa mu gihe benshi bavuga ko yahungiye muri Tanzania canke Zambia, ndetse karashobora no gushikirwa n'ivyashikiye Hussein Rajab. Yaje mu kindi gihugu arashobora gufatwa na CPI niko bavuga. Muri bamwe rero muri batandatu batangura hasigaye Varisito Ndayishimiye na Silas Ntigurirwa. Nta wuzuza ukurikira kwicwa, gufungwa, kunyagwa ivyewe canke guhunga. Bose rero ntawe ukura icigwa mu vyashikiye abandi, n'usigaye yibaza ko ari wakomeye maze agakorera ikibi abandi atiyumviriye ko ivyo nyene bizomva ko nawe. Uko abo batangwe rero bavamwo niko haduga n'abandi bahoze munsi yabo, nabo nyene bahageze nta vyigwa bakura mu vyashikiye bakuru babo, n'umurindi w'ikibero kabugumu ari wa wundi gushika nabo bashikiriwe. Aya makuru rero yacu twabateguriye, reka tuve muri CNDD-FDD imbere muri yo tuje hanze yayo no mu bindi bisata nk'uko rero biriko biravugwa irya nino. Hari amakuru menshi rero ariko aravugwa. Habaye isanganye Bugarama mu ntara ya Muramvya aho imodoka itwara ibitoro yagongaye na pick-up n'iyindi imwe, ndetse bari bahegereye basaba abagendesha imiduga y'ama pick-up kuza baragendesha imodoka ku muvuduko muko biruka cane, bigatuma haba n'amasanganya. Bahe idonido ry'iyo nkuru. Ni mwisanganya ry'imiduga itatu, harimo umuduga wa pick-up ikamye pakira ibitoro hamwe n'iyindi nini yo mu bwoko bwa Actros ihejeje kugongana mu kanya gaheze nk'igihe c'isaha 11 z'umugoroba kuri wa 21/02/2025 neza na neza Bugarama munsi ya rompwe nko ku metero 300 fashira imanuka mu gisagara ca Bujumbura. Nk'ubwo vyiganwa n'abari ahabereye iryo sanganya, ngo umuduga mu bwoko bwa pick-up ari kugenda ku muvuduko munini umanuka werekeza mu gisagara ca Bujumbura. Niho yashaka rero kudubura undi muduga wari imbere ikigonga uwo muduga upakira ibitoro, ariko nawe ugerageza gukwepa ucenukira ku muferege. Iyindi rero yari inyuma niyo byaciye bigongana cane. Bari ahabereye iryo sanganya rero bakamenyesha ko ata muntu yahitanwe n'iryo sanganya canke bakomereke, ariko bagasaba ko bagendesha imiduga cane cane iyo pick-up ko bogerageza kuza baragabanya umuvuduko kuko ngo bagenda cane, ivyama rero byateje n'amasanganya. Nako kandi Regideso ngo kugira umugambi wa Regideso wo kuronsa umunyabuga nk'ubukunde ngo tuzohava tubomora. Abona abanyagihugu rero mu Gatunguru bariko baragira ico bavuze kuri wa mugambi wa Regideso wo kuja ronsa umuyaga nkuba makaritsiye amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura nk'uko biriko biravugwa. Abanyagihugu rero bati batubwiye ko ipoto y'icumi imwe ikenera imetero 6 kugira ironke ikibanza gikwiye kugira ishingwe. Gusa rero hariho abatari bake bubatse mu kajagari usanga bizohava biba ngombwa ko babomora. Ambavu yabo hariho ababona ko ikosa rifise leta. Hari uwagize ati kubera iki none leta yaretse bakubaka nabi kandi babibona? Leta izoca itanga umuzibukiro kuko ikosa rigarukako. Niyo yabaritse barubaka kandi yari izi ko iyo karitsiye izoba viabilize. Muri karitsiye Somalia ho hakaba basaba Regideso kubanza kuganira neza na leta kugira ngo umugambi basubire bawige neza, ngo kubera abanyagihugu basubiye kubomorerwa kandi bari baherutse kubabomorera bizohava bihahamura. Muri karitsiye Tenga na Rubirizi hari abanyagihugu bamwe bashima uwo mugambi
ngo kuko ari iterambere rizoba ribashwayemo, hakaba n'abandi babibona ukundi. Hari SV wo muri quartier Tenga akagira ati nta kuntu Regideso yari gupanga amapoto mu kajagari kandi ibona ko hubatse nabi. Regideso yari kubanza kureka kugira quartier ibe viabilize n'ibindi byose ngo bije ku murongo. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Hari ibyo twabateguriye mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye nk'uko mubimenyereye. Byona kuri subscribe canke sabone, niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imbonesha kuri Hejuru TV, Imana ibahezagire tuze gusubira.